Rwanda murazi ko harimo uburyarya bwinshi. Murazi ko mbiyo dofa babaciriye imiziki bakabakatira mu biteramo bakabagirira ibintu bitabaho. Tuvuge ko rero atagize yoba yakiriwe nabi cyane. Bon ntiyakiriwe nabi yakiranywe igishika c'uburyarya. Urumva icyo kintu? Yakiranywe igishika c'uburyarya nta rukundo na rumwe rwarimo. Ni kugira gusaba bereke ati umurundi wanyu yaje. Orko bariko bashaka no gusamaza aba influenceur twarabatatse. Noshimira Satbi kandi Satbi vraiment ni ntwari je namana ivuze ko Satbi amari mu bisango je cyo mbona yaba Satbi yabakiri kuniboka ko bakiriwe neza kuko bose barakiriwe neza vraiment kuko entertainment yo muri Tanzania sinabivuga ko cyane. Sinabivuga ko gose nta buryarya baratwereka. Nta bintu nk'ivyo mu Rwanda baradukorera. Abatanzania bo nga muri ntwana kivutswa. Turabaruke cyane mwego mwese mudukurikirana muri kumande zine turabaye mwaramutse namwiriwe iravana umwe wese naho aherere. So my name is Iram promote band come to subscribe, like, share, comment na bikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nagarutse kandi aha ni kumugwa media. Nagarutse ndi kumwe n'abashiki bacu n'abashiki banyu. Turi kumwe na Miss Mafie yakoze byinshi amazina yo kuri ni Link Aklen Alu. Yeah. Meze neza sana. Ku ruhande rwiwe dufise Shanti Davira nawe tumwakire. Ni sawa meze neza. Hama ku mazina yanje nyene nko bivuze ni Shanti Davila. Bamanze kukumenya nto. Yeah, of course. Meze neza ariko. Ego ndashima. Ya umwe araza gufatira mikuru wundi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ndagufatira cyane fatira. Ubundi yari no mutumire wewe. Na cyane cyane. Yeah. Uri gukoresha kujya kuboko kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Je kwa nsanzwe nkoresha kubafu niyo mpamvu kuramworohera. Yeah. Meze neza ariko. Ego. Yeah. Kandi umeze neza ariko. Ego ndashima. Ari nawe umeze neza. Ndashima kabisa. Kabisa. Mbere ya byose twagirene. Tubanze twamamaza tondera kanone. Cyo bita ivyunguka. Ni muri Inaskoki, Nationale de Société Coopérative Kibonobono. Mugambi ni wawundi nyene bene wacu no gutwara imitayi ibihumbi 12 gusa. Ukibera umwe mu muryango wa Kibonobono. Ukanibera ico bita umukire. Umukire kabisa. Kandi maze kuba umwe mu muryango muri Kibonobono ushobora no kwavumbura akazi. Ego bivanye n'impano ufise. Canke n'ivyo baba bashaka ko boguha. Bakabona ico kintu ragishoboye kabisa akazi karonka muri unaskoki kabisa baramagara abarundi bose kuri migitegwa cikibono kuba bishoboye ukubata bishoboye simvuze ko ari bantaho nikora gose ariko nimiburi ibiti bitatu kabisa ibintu kagenda neza cyane ego kabisa Kumugwa Building Company nayo ni company yaje musanzwe yaje gufasha muri rusange abanyagihugu kugira ngo baronke aba engineer bitabagoye. Turavuga cyane diaspora iri hanze na cyane no mugambi ego bakina bashobora kutubaza babonye kwa nimero kari ngaho neza gose. Tubibutsa yuko aba engineer aho buri hose waba mu mahanga canke mu ntara zitandukanye baragusangayo kuko dufite aba engineer baba professionnel. Kabisa tunashimira abantu bari ko baratwitura muri no minsi kubera ko vuba turabashikana ku matere na cyane. Yes, tunjiye mu kiganiro rero nyezina muri tayari. Muri tayari neza cyane dushushe cyane gira mugenzi wacu uri tayari kubera kinari tayari. So reka duhere twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. So tugerageje kuraba muri Satbi na Kiriko. Satbi yari muri Tanzania, Kiriko nawe mu Rwanda. Ninde bita bafashe neza bahaye care bitayeho neza ugerageje nko kubiraba. Cyo bita kwakira umuririmbyi neza. Mu bisanzwe novuga yuko bose barabakiriye neza. Barabakiriye neza kuko mugabo
Kiriku bamwakiriye ego baramwakiriye kandi bamwakiranye neza bamwakiranye igishika ariko ivya Kiriku sino bihagarara ko cane kuko harimo uburyarya bwinshi harimo uburyarya bwinshi kuko muri entertainment y'u Rwanda na entertainment y'u Burundi murazi yuko hasanzwe akantu ko gupinzanya barajyajyana ya nibo batujyajya nico ndiko ndakubwira kuko mu ntango hose kuva nivyo navuze avant Kiriku ntibigeze bamwerekana canke bamutegera kuri airport canke amafoto atangazwe sivyo nkuko ubu biriko biraba canke inkuru yuko umuririmbyi wacu agiye mu Rwanda ibeho nk'inkuru ishushe nkuko ubu iri kirashuha kubera ko bazi yuko hari ikintu kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyane cyane muri entertainment ntitwinjire muri politike kuko bo ntibayirimwo abaririmbyi muga ntavyo nzi biri mu mutima wabo oya ntibayirimo none yoba izo nkuru ziba zishushe mu Rwanda kubera ubwo buryarya bwabo ego neza cyane zishushe kubera ubwo buryarya bwabo kuko iyo hataba ubwo buryarya nta muririmbyi wo mu Burundi yari bwigera aboneka ngo bamupostinge canke bamwakire nkuko bahora nkuko ubu bamwakire ngerageje kugusa kukwepora ubwo ntiboba ubu biriko biravugwa kubera ko twaba tumaze gufata umuziki wabo nkuko atagaciro ufise ngaha ico coco ko nta gaciro gifise ngaha anye ico nikindi kandi ikindi naco ndanabibutse sivyo ndanabibutse na kiri kubujya anye sumwana muto cane sumwana muto gose kuko hajya barinze bamubaza ngo nuwahe muririmbyi akaze kwa iki aravuga ati ni jewe ndenze urumva kandi arazi ko hariho abantu bamuruta ariko we yishize mu kibanza gikura ati ni jewe kuko nta muririmbyi canke umu influenceur yigera yishira hasi nta numwe d'ailleurs no mu kazi no mu mekanisme avuga ati nije nzigwa akazi sivyo n'umukorodoni arakubwira ati ni jewe nzi gushona kurusha uriya sivyo umuntu wese yama avuga ati ni jewe ndenze ku mpamvu z'akazi sivyo ico rero ntitwagihagarara ko cane kuko muri entertainment y'u Rwanda murazi ko harimo uburyarya bwinshi murazi ko mbiyo dofa babaciriye imiziki bakabakatira mu biteramo bakabagirira ibintu bitabaho tuvuge ko rero atagize yoba yakiriwe nabi cyane bon ntiyakiriwe nabi yakiranywe igishika c'uburyarya urumva ico kintu yakiranywe igishika c'uburyarya nta rukundo na rumwe rwarimo no kugira gusaba bereke ati umurundi wanyu yaje orko bariko bashaka no gusamaza aba influenceur twarabatatse mu byibuke twarabatatse aba influenceur bahariye canke aba journaliste bashatse kutwereka kumenga bariko bashaka kudusamaza twibagire vya politique orko twaramaze kumenya yuko gukina ubwenge bw'umuntu n'akanyagato hama natwe ndibadukina ubwenge sigura rero ko Kiriku nawe ari njyajya kubarusha Kiriku n'umwana muto cyane kandi n'injyajya imwe ya mbere nama nabibabwiye Kiriku n'umwana mwiza kandi Kiriku agukunda muhuye nawe akugirira igishika muhuye kuko iyo umuntu ahuye n'injyajya nawe yiga kujyajya mugenzi we Satbi nawe rero byari bimeze gute bon Satbi nawe baramwakiriye neza ariko bo bivanye n'ibibazo bagiye baramubaza hari ivyo yashimye hari ivyo atashimye so mbega Satbi ku kibazo bamubajije agasaba yuko mu Burundi hovuzwa indirimbo z'abantu babiri Rinoji na Kiriku umvatari igikorwa cy'ubutwari yo barako ico kintu ni igikorwa cy'ubutwari kuko hajya iyo umuririmbyi akuze akimvira gushira hejuru batoyi biwe kuko navuga ko Rinoji na Kiriku nabana kuri Satbi nabana bakiri bato ya rero kumva yuko yobakuza akumageze canke indirimbo zabo zovugwa hari ico yababonyemo kuko hajye anye acavuga ati batoyi banje nabo ndabibuke si jewe je nyene nanje nga naje ariko hari habona sizi inyuma uwundi munsi nabo baze bashike rero ico kintu nico novuga noshimira Satbi kandi Satbi vraiment ni ntwari je namana ivuze ko Satbi amari mu bisango je cyo mbona yaba Satbi yabakiriku niboka ko bakiriwe neza kuko bose barakiriwe neza vraiment kuko entertainment yo muri Tanzania sinabivuga ko cyane sinabivuga ko gose nta buryarya baratwereka nta bintu nk'ivyo mu Rwanda baradukorera abatanzania bo ngaha muri ntwana kivutswa voilà nta n'indirimbo yabo kandi ntibidoga nta soko y'umuziki yabo kiri ngaha voilà mugabo mu Rwanda baridoga kubona batako baravuzwa ngaha mu Burundi kandi ariho baronkira ivyunguka ngaha
nivyo rero namandi ko ndababwira iyo ubushavuye ukashavuzwa nuko ivyawe bitariko bivuzwa ahandi sivyo ni voilà ucukora iga gukora baramenyereye nivyo je navuze agatoki kamenyereye gukomba kamagahese sivyo niyo mpamvu je ndiko ndakubwira ati urabona nimba jewe mba ngaha uri yakaba hajya sivyo tubana mu rupangu rumwe ujya gateka inyama je natetse indagara nanje nkacavuga ati kwera kino je ntatetse inyama nkashavuzwa nuko mugenzanje ari inyama nta terambere nzogira ahubwo ncamvuga ati reka nkore cyane nanje ndondere ejo nzoga inyama musazwe ingendo y'uwundi iravuna urazi akarorero kari hafi uzorabe hariho abagore batuka abagabo bavuye ku kazi abacamutuka ati yo hewe nakana mubonye yambaye igitenge gishasha utanguriye nanje marewa nitwumvikana rero ico kintu urabi vya mugenzawe banza kwanza nawe wiha confidence wiyemere urondere sivyo mukura bivya mugenzawe canke ushire hejuru mugenzawe banza kwanza nawe ushire hejuru kabisa yes bakiriwe neza bose n'abambasaderi bacu b'igihugu ciza ico cyo turagaruka rero ngaha ganye ikibazo shaka bika nakikubaze Satbi na Mr Champagne hatse hahiye Mr Champagne mwino mu minsi ariko aravugwa tutahura tumwumva iki naco cyumva gute bo icambere na mbere nobabwira Mr Champagne yari yazimye naho ntamwakije yari yazimye sinamwakije kandi siko ndamwatsa kandi siko ndamuzimya mugabo yari yazimye bikuvuga ukuri gusa ego muri rusangi Mr Champagne yari yazimye Mr Champagne ntiyarakivugwa nta bikorwa vyiwe tukiriko turumva niba abantu barakora hakashahera amezi bakashabaza gukora mu nyuma kandi sivyo ati yashatse kuvuga ati yashatse kudugira kuri Satbi ico coco ni kintu kinaboneka gose kuko Mr Champagne n'umwana kuri Satbi mu muziki uyu mwanya Satbi ariko represent igihugu voilà again mugabo Mr Champagne turisubiremo Mr Champagne ahora bikora ego nubwo mutamwemera ngo numukongomani nukuri nawe arabikora kandi arakora sivyo ni n'urukozi Mr Champagne ni nkuko ageze kuri stage je ndaragikunda nima akireta ngo mfagiyo analeta mfagiyo akikatika ni kukatika nyene ata bintu by'ubujyajya sivyo ico kintu nico nomwemerera n'umukozi sinanse ko ari umukozi yaravuze ko bakoze concert na Satbi muri arena bakarihisha umuriyoni muri ndero nkanga abafana tekana arena ni y'abakongomani arena iteramiramwe abakongomani ego ariko tuvuge bukebuke kandi tugende bukebuke Satbi nawe arakunzwe kuko afite abantu biwe Satbi n'abafana bakongomani afise no Satbi nivyo ndiko ndakubwira ujya Mr Champagne arashobora kuba yovuga yuko ari we yo murenga canke akaja hejuru yiwe muri concert yo muri arena sivyo okay akarero ka hafi kumutwenzi ujanye y'umuririmvyi w'umukongomani n'umuririmvyi w'umurundi hanini bokumvirizande umurundi umukongomani hataramira mutwaziriye abakongomani kumutwenzi umukongomani yemera kuviyava akariha taxi nimba bamukanyosha agasohokera ku mutwenzi mugabo mutwenzi iri mu Burundi iri mu Burundi rega sindavyanse Satbi nta bafana b'abarundi nagirire rero igiteramo Satbi kuri Source du Nil haca hazana Mr Champagne aze kuri Source du Nil Satbi anapata rero Mr Champagne yamuteza agateko yaramuteza agateko bagenda bukebuye nibace bavuga ngo dufatira ngo kubareka nukuri sindavyanse na Satbi yoronka abantu sivyo kandi benshi siko benshi rero tugende bukebuke ntimuhave muca muvuga ngo Satbi ngo yoja down ya Mr Champagne ngo Mr Champagne akaja hejuru rero yahejeje kumudugira ko byaheze hajya ariko aramudugira ko kuko ntihabuze nk'ikintu yo bari karategura canke none wosanga Mr Champagne yamusanze inbox ati bana kaka arashobora no kubimubwira akaba ico voilà ivyo je ntibindaba nta nivyo ndaba kandi urabona ko ariko je ndiko mvuga nsesangura ivyabonetse kandi urabona ko okay nkamwe Satbi kandi kindi naco ari promote nkosora aba influenceur baba barundi baba abanyarwanda baba abatanzania jewe nje ukambaza simbizi umbaza ivya simbizi gute kandi mu gihe jewe umbona mu maso yiwawe umbaza ivyi wanje Mr Champagne rero yatumye abamenyesha makuru yari yabatumye rero je novuga ko ari diri yari yabahaye none gute ivyo none naho byari bwigere bikaba
umuririmbyi haje mubaze ku mateka yiwe umubaze ku gatwe kiwe ntutuzane n'undi muririmbyi mu ariko ivyo bintu byumvikana ukuntu ushobora kubaza umuntu mutazindukanye amateka mudasa so impamvu rero ndakubwiye gutyo ikintu cyo nababwira nuko Satbi azo kwa mari Satbi Satbi hashukagiye mu busango rero kubera iki none amwebwe aba influencer n'abajournalist arimo mwama muteranye baririmba bon ico rero kirakwiye gukosorwa kandi nico ni kintu nako ndavuga ico kintu kirakwiye gukosorwa kuko aba influencer canke aba journalist barakwiye kuza bararaba ibibazo bategezwa kubaza umuririmbyi canke uwundi muntu jewe nimba Venera no mubaza ku gatwe ka Venera sindamubaza ku gatwe ka Siyoni ivyo Siyoni navyo nzanamwe kuko ntiraco bapfana barakora business imwe ariko naco bafana bisigura yuko rero bijya byabaye ari umupango wa Mr Champagne ni umupango wa Mr Champagne je niko no bivuga kuko bon guha deal umuntu canke bari basuzuguye ibyo Satbi bazaniye oya écoute naje umpaye amahera ati wendo ni umongeleshe ufukuna nani ubikora manihela amahera we nkwiriza gusigitigira imba nakubwiye ni kibazo gusa simba nkosheje mugandaza nkakubaza ico kibazo kugira nshiremwe ryazina rya wa muntu aze kuryumva amahera mba ndayariye sinapata ratio mi canigira ariko dushira imbere akazi ntidushira amahera imbere les amis duteze imbere umwuga wacu tutaza kugwisha hasi bazoze baravuga ngo aba influencer bo mu Burundi ngo nababono ntibazi kubaza ibibazo sivyo canke ngo aba journaliste bo mu Burundi ntibazi kubaza ibibazo tuze turaraba kubera iki rero wewe tugaruke kubera iki none utegera uja kwakira baririmbye bo mu Burundi mega ki ntigenda kubunja kwakira baririmbye Dia promote ico jera bon numvumenga ico ngora kwishura ariko reka ndakwishura jewe wantumiye nkari Karine alo canke uri mu bantu bavuga ati je namaze kuba blind babigoye ko ngenda jewe wantumiye nkari Karine alo apana ngo ntumire nguce ntumira mu butumire kujya batumira abandi nakuya none ntabaza ntibamisimenye ko baje nkayibona ku mapost bace inbox none ni bace inbox nimero yiwanje irazwi nta muntu numwe atayizi sivyo kandi agatekaho kami kuko ndi mu kazi siko utegezwa kundondera dukorane business duhejeje mina rentre sikutafuti tena kabisa tugushimire cyane ya nandi ndabashimire dushimire na Davira ibintu byari sawa cyane gose namavuta abantu babandanye bashigikira umushiki wacu Davira akabikora neza cyane gose ya ya kabisa turabakunda see you